umuntu afise parcelle biroshe ko akorana na BMBC hanyuma kandi igituma umuntu akwiye gukorana na BMBC yoyo nk'ivyo byo kuronka amadeni turiga dosiye yawe mu ntanga burya dutangura kubaka inzu twakubwiye ati wewe urakwije ibizotuma uronka ideni naho utosaba mbere ubunyene kuko hariho n'abavuga bati jewe nta deni nkeneye Real Media bamurakoresha amahera y'uwanje nintakwiza niho nzobasaba ideni rero twege ukwenyera twebwe ubuzi ko utazokwirirwa uratawaka uvuga ngo mbe bazonyemerera twasakubwiye ko bizokunda haje ukeneye intebe zo gushira mu mazu ibitanda navyo nyene birakunda kubironkera amadeni ukaza mu nzu na ekipe ukayironka kuko twasanze kera twarubakira inzu umuntu hanyuma tumaze kuyimubakira akaza agasanga twarayihejeje mugabo bikanka yiraramo kubera ibitanda n'intebe n'ububati n'iki n'amaporte suriye birazimvye navyo nk'amazu nyene ubu rero witeye BMBC ufise ikibanza cawe urumva waramaze kuronka umutahe w'ikibanza witeye BMBC usanzwe ufise ikibanza cawe gifise impapuro ndangatongo zimeze neza kiri mu mategeko ubu waramaze kuronka umutahe w'ikibanza hanyuma kandi birakunda ko muri ico kibanza cawe kubera atabari mu bigwati vyacu aho tubaka nk'amazi ateye imbere cane murazi ko mu bigwati vya BMBC bavuga bati nshaka hajya kubera nzohambana n'abanyitunganya standing umutekano uzobukwiye ibi n'ibinzo bironka mugabo wifite parcelle yawe ho birakunda ko tukubakira inzu naho yoba imeze uko ushaka nayo itabifise plafond tubihurije ko turayikubakira ntajya tuvuga ko ufite parcelle yawe dushaka kubakira inzu imeze uko wifuza. Bakuzi wa BMBC bonjour. Ego ni David nta makuru yo muyaga ndi umuyobozi wa BMBC group. Hanyuma murazi yuko indwi turi itariki zingahe mbega 12 itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026 rero ino ndi twayimari tumva turi kwa kane nejo tuzoba bindi biganiro indi twayishingiye nimba hari biganiro utaravye imbere yo ngaha vy'ukuntu mwokora imigambi iteguye neza twashize ko kwa mbere cyangwa kwa kabiri nimba hari biganiro utaravye vy'ukuntu mwokwirinda gusesagura kugira muronke amahera yo kubaka inzu nimba hari biganiro mutaravye byo muri no twakoze vy'ukuntu umuntu afise ikibanza canka yifuza kugura amazu muri BMBC yobishikako haba ku makashi canke kw'ideni wocuje imbere y'iki kiganiro aza kubona ibindi biganiro twashikira bishasha byavuga kuri ico kibazo. Rero mugabo uno munsi tuzakubavugisha kubijanye no kubaka amazu mu matongo yanyu parcelle yawe ijya waguze ku Muzinda ufise ku Musenyi ufise mu Kinindi ufise mu Irohero ufise mu Kamenge ufise mu Kanyosha ufise mu Nyabugete ufise mu Ruziba ufise mu Gihosha ufise ikirifisi sororezo iyo parcelle uhafise hanyuma ukaba ifise impapuro ndangatongo hanyuma ukaba udafise amahera yo kuyikwiza kugira ngo inzu yimare twaravuze mu biganiro twavuze muri nondwi kuntu hari n'igihe mega wa boss ubonye urose 300,000 uca uvuga ngo je ngo ngumana bakenga inzu ngwihana kwera tari bwa yaronke gacuvuga ngo tubirengo mba nkubite etaje imwe y'umwotsi kandi itarimwo ari n'ukuntu usanga umuntu atari bwaronka miliyoni 100 akabona arazikoreye acavuga ati rero ngumana baketaje ka telefona muri BMBC ati BMBC je ndafise nka 100 miliyoni noronka etaje ifise ibyumba 2 hasi na 3 hejuru imeze ukuntu iri muri 3 canke 4 ukiyumvira ukavuga ati nega naho utangiye kuronka amahera ni haragera kuca baka ama etaje humbira gatoya canke ama etaje yahebe imbere yuko umuntu amenya igiciro c'inzu ategereza kuza muri BMBC tukamugirira ivyigwa kugira ntahava amera nka babandi baronka miliyoni 100 agacamba ngo ibintu byose bobikora byo kwisi oya harya amazu mubana manini yubakwa yuka ku mahera menshi banyene kuyubaka hari gatasho babwiye kwera bafise menshi ariko uno muzi tubabwira ukuntu wifite parcelle yawe ahari hose mu gihugu mu bisagara byo mu Burundi naho utofise amafaranga akwiye yo kumara inzu BMBC ashaka kugufasha ukubaka inzu tukakongerereza ukayimara ukayiriha uyibamwo kujya bigenda iburaya kujya bigenda muri Amerika kujya bigenda muri Australia kujya bigenda no mindi bihugu ukaza uti BMBC nagomba kubaka inzu y'imiliyoni 100 y'ivyumba 3 canke 4 ndafise parcelle hana mwonyigira ukuntu izo miliyoni 100 zova nk'ino nzu kubera ubukubaka birazimvye abatabiheruka birazimvye kubera mubona bino biciro vy'ibintu
niyo dako cyo gituma mumva n'amazu kuyakota asigaye azimvye. Rero umuntu akironka izo miliyoni 100 acazanga akagirisha ivyigwa, ukironka 50 ucuzanga akagirisha ivyigwa, ugaca tubwira ati jewe ku kwezi umudasi 50, ku kwezi ninjiza imiliyoni 1 canke 2 canke ninjiza imiliyoni 5. Rero ndavye inzu nkeneye ntayo noshobora kuzokwiyubakira vuba, ko mbona aho nkura amahera mfise amasezerano ameze neza, canke mu gihugu mbamwo mfise ivyo bita uburenganzira bwo kuhaba, mfise akazi n'amasezerano yo gukorerayo, ntafise umuryango upanze uku none nobahaye amahera 50 mfise, hanyuma ko inzu yanje ikeneye miliyoni 300 mukazoyinyubakira, hanyuma nkazoyinjira nkazoza ndabariha mu myaka 5, mu myaka 6 ndayibamwo, duca tuguhamagara duti karibu birakunda. Turi kumwe? Ni kuvuga ashaka kuba mu nzu irengeye uburyo wari ufise igihe watwitura biciye ku vyo kubakira umuntu ku madeni. Rero ku muntu asanzwe yariguriye parcelle yiwe biroroha, kuko uwo yarashaka kutubwira ati inzu yanje ngomba kubamwo, ubwa mbere bamurayubaka mwishiremo agasima gusa, ndayinjire mbare ndayibemwo kwera uburyo ntiburagwira, hanyuma ninaheza kuriha iryo deni nzoba namaze kwisuganya, kandi mugabo mfise ahomba nzohendura ashiremwo amakaro, naho dushaka kubakira inzu umuntu ku mahera make atari bihera vyinshi gose, ku mahera make, kubera twegeye muguze muri BMBC yego nako dufise ibibanza vyiza, mugabo murabona hari igihe nako dushiramo n'amafaranga y'ikibanza. Nimba we parcelle yawe wayiguze miliyoni 70 kuri are, 50, 100 kuri are, 200 kuri are, 30, wewe urumva uje kutuvugisha waguze are zine ku miliyoni 30 kuri are, uje kutuvugisha hariho miliyoni 120 wamaze gushira mu mugambi wawe. Uravyumva neza? Bica byoroha ko tukubakira inzu iri kuri make kubera usanzwe ufise parcelle. Natwe urumva uji wacu ubanza kuduha ya za 7 million, kuko nako twari ufise parcelle twakuguriye kugira ngo uze byose bihari. Urumva rero nivyo umuntu afise parcelle biroshe ko akorana na BMBC. Hanyuma kandi gituma umuntu akwiye korana na BMBC yoyo nk'ivyo byo kuronka amadeni, turiga dossier yawe mu ntango. Burya dutangura kubaka inzu twakubwiye ati wewe urakwije bizotuma uronka ideni, naho utosaba mbere ubunyene, kuko hariho n'abavuga bati jewe nta deni nkeneye dari media, bamurakoresha amahera yiwanje, nintakwiza niho nzobasaba ideni. Rero twege ukwenyera twebwe ubuzi ko utazokwirirwa uratawaka uvuga ngo mbe bazonyemerera, twakubwiye ko bizokunda. Haje ukeneye intebe zo gushira mu mazu, ibitanda navyo nyene birakunda kubironkera amadeni, ukaza mu nzu na ekipe ukayironka, kuko twasanze kera twarubakira inzu umuntu, hanyuma tumaze kuyimubakira akaza agasanga twarayihejeje, mugabo bikanka kwayiraramo kubera ibitanda n'intebe n'ububati n'iki n'amaporte suriye birazimvye navyo nk'amazu nyene. Ubu rero witeye BMBC ufise ikibanza cawe, urumva waramaze kuronka umutahe w'ikibanza. Witeye BMBC usanzwe ufise ikibanza cawe gifise impapuro ndangatongo zimeze neza kiri mu mategeko, ubu waramaze kuronka umutahe w'ikibanza. Hanyuma kandi birakunda ko muri ico kibanza cawe, kubera atabari mu bigwati vyacu aho tubaka nk'amazu ateye imbere cane, maraze ko mu bigwati vya BMBC bavuga bati nshaka hajya kubera nzohambana n'ababanyi tunganya standing, umutekano uzobukwiye, ibi n'ibinzo bironka. Mugabo wifite parcelle yawe ho birakunda ko tukubakira inzu naho yoba imeze uko ushaka, nayo itabifise plafond, tubihurije ko turayikubakira. Ntajya tuvuga ko ufise parcelle yawe dushaka kubakira inzu imeze uko wifuza. Sindiko mu byumva. Hanyuma ibituma imyaka 14 turiko turabikora. Nibyo kera nta bigwati twubaka. Gushika mu 2020 nta bigwati twubaka, ujya baye umugambi werekana ko twakuze. Dufise amazu mu gihugu cyose twagiye turubakira abantu mu matongo yabo. Uwo mugambi kandi urabandanya mugoma no mubabona, kandi muzobandanya mubabona. Ikibazo rero niki ko wumva yuko ahantu hose ufise parcelle ukaba ufise akazi gashobora kwemera kuturiha,
tugusanga tukakubakira inzu haba ku mahera yawe canke kw'ideni, tugashiramwo n'ivyangombwa mu nzu haba ku mahera yawe canke kw'ideni, tukadushaka kubakira inzu ibayabaye uhuye n'uburyo bwawe canke iya kijambere gose y'imiliyoni 100 canke y'amamiliyaridi bivanye n'ivyo ushaka. We kubera ko udafise inzu, kubera ko umuvuga ngo sindakwiza akenewe kandi utanayazi, utaciye no muri BMBC ngo bakubwire ko ayo ufise yokora ibi n'ibi, kubera ko utoza BMBC ngo aze kugirira ivyigwa ikwereke nimba amafaranga ufise aho yogeza, iki kubwira iti urashaka twongerereza canke uzobana yuduha dukoresha yiwawe. Singaruka kuvyo navuze mu biganiro biheze vyuko hariho n'abaronka utwo dufaranga tukaja tubasaza bagaca duha abantu batabishoboye, twa dufaranga twaruhije umuntu tukavamo n'ikintu kidahuye n'ivyo yifuza, inzu idashoboka umudiaspora toraramo, kandi BMBC ari hiriyo yishaka kubwira ati ivyo wifuza ntibihuye n'ivyo ushaka ongera ko amahera yana canke masi nimba utafise hako ubihe umuntu atabishoboye, reka tuguhideni ubake ivyo wifuza bihe n'uburyo ushobora kuriha. Kubera iki mwokwihenda kuko mutagira amazu, kuko imwitegurira ku bintu bitagira ivyigwa, kandi BMBC ikora ivyigwa naho mwa mutaragera gutangura kubaka mushobora kuza ngaha tukabaha ivyigwa mukavyitegurirako. Hari n'abantu benshi baza ngo ntibaragera gutangura baje ngaho gasanga harageze. Hari n'umuntu aza ngaha muri BMBC agasanga ajya amazu tugurisha ngo gati vyaje harageze ko ayagura ntavyo yarazi, akatubwira ati mfise 30 notangura, mfise 20 notangura, none mukaminzo hanyuma akadudagiriye ati urakwije. Kubera iki muvyiyumvira ntimubivuge? Abandi babivuga muri hehe? Bigano nakoze rafa passe, hariho umurundi ari muri diaspora ntavuze yambwiye ati kujya nyene mwabivuze niko twihenze, twahaye umuntu amahera dusanga yabikoze nk'utabizi nyene, yatwubaka ibintu by'akamara amazi. Mwege muri ko mufata amahera y'imiryango yanyu muyaroha mu bintu bidateguye neza, mutaza amahera yazova, mutaza ukuntu muzovyinjira mushaka iki, kandi BMBC ari hiri. Abandi bariko badutumbera mushaka iki, ni kwereke mutaza. Utihenze ntiyihende. Nabwiye ko BMBC atari si wafundi bonyene bari mu Burundi, ariko turashobora gukora ibintu abandi badakora. Turashaka kwakira amazu ku madeni, tukasha n'imwe n'ivyangombwa ku madeni. Hanyuma turafise uburyo bwinshi bwo kuborohereza, utwituye nk'ivy'ideni ntibigoye. Siwe uza kuribaza ngo be bizokunda, tuba tuzi ko bizoshoboka. Wavyiyumvire ntabivuge, uno munsi yabitubwira. Tumwubakira inzu. Murakoze rero mugire ibihe vyiza, mugire aho muba mwubahwe. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntatsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwideni rizomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.